gushira imbere ubwoba mu bihe Burundi bwaciyemwo ngo biri mu bituma iterambere ritihuta cyane kuboneka. Ivyo rero bikaba bimwe mu bishikirizwa na Kefa Nibizi, umukuru w'umugambwe Codebu. Aho hakaba hari mu gihe ishirahamwe Rukome ryari ryatunganije ikiganiro cyo guhanahana ivyiyumviro ku bijanye n'ingene igihugu co kwisononora mu vy'ubutunzi. Ibibazo biri kuri uno munsi ibibazo by'ubuhinga cyane bijanye na bije y'igihugu ingene ikoreshwa, aho mwatumye rero bavuze inyishu n'ibituma mu vyerekeye ubuhinga bwo gutegura amafaranga, ariko jewe ngomba ntagiterera no kuyiga ibituma aya mafaranga akoreshwa nabi bifatiye ku vyerekeye politiki. Ubwa mbere turafise ikibazo gikomeye cyane ngaha mu gihugu, ikintu nokwita mu Gifaransa idéologie politique dominante, ni ukuvuga ikintu abarundi bashira imbere iyo bagiye gutora. Kuri Rwagasore bashira imbere independance, muri ino minsi turacashira imbere cyane ivyerekeye ubwoba bw'ivyo twaciyemwo. Gasaba ngiye gutora kugatimarara ntidusubire muri vya bindi, ntitwinjira neza mu gufatira ku vyerekeye ubutunzi. Ico gituma twe tuja kwigisha utwaye porogaramu yanditse neza ntawe ukumviriza, ubwiye ukavuza umuziki ukaca babwira ati muzorabe neza nabiheze, mugabo uje gusigura ivyo bintu ni bake bakumva. Nico gituma rero n'abatoye bahashitse nibaza kwitwararika ivyo batatumwe, bitwararika ivyatumwe batorwa. Nico gituma muzokumva inyigisho nyinshi zivuga ngo muribuka turacari muri vya bizubo takahise, ntitwinjira neza mu vyerekeye iterambere. Ica kabiri mu bituma hariho probleme nahisomye muri broshire y'umwigisha yitwa Sentamba na Julien Nibona d'ailleurs, ikintu bita le patriotisme identitaire. Abantu ntituragomba gushira imbere gukunda igihugu, turacakunda imigwi turimwo. Mu myaka yahera zari zubakiye ku bwoko, mw'ino minsi zubakiye ku migambwe. Usanga jewe mfise amabanga umugambwe nturukamwo uza imbere gusumba igihugu, naho nokorera nabi igihugu umugambwe nturukamwo washimye birakwiye. Ico gituma mbona ibi ntabwo bita ku mwanya, kuko igihe usanga mugambwe waje batabikwaza. Nivyo turashima yuko mu majambo twumva hariho umenga engagement yo gukora neza. Twebwe nk'abanyepolitike turafise amakenga nobabwira atatu. Ubwa mbere ibwirizwa shingiro n'amategeko n'itegeko rigenga ibiturire baravuga bati abategetsi bo hejuru berekana ubutunzi bashinjira babwerekane basohoka. Sinzi muri Rukome babwira amatohoza bazokoreza amaze kubikorera bagana. Ibyo n'ibwirizwa shingiro, ni ukuvuga wabirenze ko yarahonyanze ibwirizwa shingiro niho tutaragize. Ica kabiri batubwira bati turwanye ibiturire, mugabo jewe n'ubu mbabaza mbaze utwara ko amafasha hari dosiye zibiri zikomeye. Dosiye ya baraje do manda yibwemwo imyanya 54, baraje ya irigasiyo Kajeke yibwe miliyoni 9 zavuzwe n'umukuru wo hejuru, sinigeze navuga izina. Gushika aya masaha hari uzi iyo dosiye igeze, hari n'umwe arakurwa no mu kazi n'ibizi tugusabe ubwire ko usaba icokorwa. Ivyo ryashike ku icanyuma gitera izo ngorane n'ukuntu abakuru bose usanga bari mudanazwa, bakitwarika kudandaza aho kwitwararika ivy'igihugu. Twebwe ico twibaza gikomeye, ubwa mbere tubashimire mwebwe ko muri komazana iyi deba ivuga ivy'ubutunzi, kugira abantu bumve ko dukwiye gushira imbere ivy'ubutunzi. Ubwa kabiri tugasaba yuko babivuze abandi mu gushiraho indongozi baraba babishoboye, ntibarabe ngo uko naka yakoze cane umugambi ushaka kuriya, mugabo abahinga n'utari umuganga mushiremwo adukorera ibintu dutera imbere politike tuyikide ukundi. Icanyuma burya natwebwe imigambwe hagiye duhungabanya ubutunzi.
ugasanga ngiye kurondera intererano ku mudandaza kanaka y'imiliyoni nyinshi gashaka mu isoko sisubire kumukontorora neza bikatugora twebwe bigamira twebwe bituma intambamyi mu vyerekera transparence ivy'amafaranga murakoze. Nawe Gabriel Rushiri umukuru w'ishyirahamwe Orukome we akavuga ko bitoba ngombwa ngo abarundi bose baherereye mu vyo kurima ariko agashikiriza ko hoshirwa imbere ubuhinga bwa none mu burimyi kugira ngo ubutunzi bwiyongere aho mbere atanga akarorero ku gihugu c'Ububirigi nawe nyene tumwumvirize. Ubwa mbere ndagenda babwire yuko igihugu gifise ikungene gitunganya ibintu kandi nababwira ibintu vy'ubutunzi bigomba si base de principe n'amaprincipe n'ibintu bifatirwa kuri rusange. Ndabaha akarorero Ububirigi uburimyi ibice 6% nivyo biri mu burimyi n'ibindi bihugu habisanga bifise ibice 7% by'abanyagihugu bacu baba bari mu burimyi. Ivyo rero nivyo bituma ibihugu bishitera imbere bivanye n'ukungene ico gisata bashize imbere kugiteza imbere. Murumva ko nk'Ububirigi canke ibindi bihugu bashobora gukoresha 6% y'abanyagihugu bari muri ico gisata mu gaca batunga imiliyoni n'imiliyoni z'abantu ngo bagashobora kubaho. Ni ikimenyetso cyo cyerekana rero yuko abantu bose bidashoboka kubaja mu burimyi. Ivyo ntibishoboka. Nibaza ko niba abahinga bo muri leta baraza ngaha tubihariye pour votre information Conseil national de sécurité yaradutumye ko Conseil national de sécurité y'igihugu barutumye ko nk'abantu bakurikirana by'intwari zereye turagira tumara umunsi wose hariya muri la détente turiko turiga ukungene igisata cy'uburimyi cyotezwa imbere. Twese abari bahari twarahurije ko yuko ikibazo suko abantu bose batarima ikibazo nuko ubukisata cy'uburimyi cyane guhebwa rero ubu uya turacarima nkuko twarima hazida leta isuka ivyo nizo ko bituteje imbere kurimisha isuka abarundi bose ndagenda babwiza ubuzima niko twabari mugambi bari ugenda babwire yuko n'abazokorora inkwavu bose atari bapfuyemo ndagenda babwire ko ubutunzi nase ndi ngaha muzombinze urukwavu mbego vya mu kwezi nyamba ntihenje mu mezi abiri jewe ndari ruguru kontra n'ivyo bavuga twebwe ntiturima gusa ko tugira n'imigambi yizwe ibanza kwigwa tukabikora tugatanga amafaranga y'abahinga kugira ngo tugire twebwe itongo ryacu abanje kugira ico bita mise en jachère amatongo twabanje kuyamaza imyaka atatwara kugira ngo tubikore mugabo ivyo twabikoze baravyumviriye n'ivyo by'inkwavu n'ibindi bitarabaho imigambi ikibazo gihari ngaha rero twabikoze ikibazo ca planification n'ivyo vyarakuze ibasoroga mugabo ngira ngo yavuze icyo cicirwa Orukome canke n'ishirahamwe kijanye n'iterambere. Ishirahamwe rikora bivanye na mission iba ryabishinze muvyo twishimye ishirahamwe ryishinze ivyo kurima n'ibindi hari amashirahamwe yishinze kurima ivyo niba ikibazo rero kiri nawe kwiteze no gupfana abe niyo ngorane ya mbere nabivuze igihe atari planification nuko ugenda kubabaza ndabasavye abantu babiyumvira umugambi w'inkwavu murabaza document de politique ivyo t'inkwavu batwereka abahinga babitwigiye batubwire muri ngombwa no gutera amavuka ni mwuka mwese barawuvuze bawutanga gutyo gusa n'ubiri mu kirere izovoka ziri ico givoka nibaza ko nk'ijana c'amajana abiri ubivoka nziza igeze mu 2000 none ivyo ntimwumva ibikimwe nibaza yuko twahera la planification abahinga la priorisation ivyo bintu bitagiye imbere barashaka bavuge imigambi bagire turiko turavuga vision 2040 nagira babwire yuko ntiyataje ibitabo ivyo no kwita les documents opérationnels nta imigambi n'izo mpuzo dushikana. Turi tumaze twiga twabajijwe abdudiyengije ahise kuvuga aserukira ibisata vya oni hano mu Burundi avuga yuko Uburundi burafise ubushobozi bwo kurangura imigambi. Reka nivyo bije kuvuga reka twavuga wewe mana mashaka n'uko twaba ntuzi ko mukoresha bari afite kuri bari imirete gusa navyo mufise nukuvuga yuko ikibazo cyo kirahari ahubwo yana tubihagurukira
turabe ibyo bintu tuboneka mugabo ibintu byo gucisha hejuru tuvuga gusa amasloga politike icyo ntabwo bizodushikana n'abantu n'ibicare abahinga bicare babarondere bashire tetebe byo tubaza abahinga barondera kunya babize muri obeye bace mu kigo cyitwa Trade Market Africa East Africa barazana bagira amatete byo tubaza muri bagira appel international araza none muri demi twari kuri 400 miliyari y'amarosete ubu turi kuri plus de 2000 miliyari y'amarosete none ihabutse ikintu habutse ivyo bintu cyo kuvangatirana ibintu ikigega FMI kiriyemeza Rwanda gishigikira Burundi kugira ngo ubutunzi buzamuke mbega cohera he muri reforme profonde amareforme batagize amareforme ibi bintu vy'amareforme akomeye barabitangiye reforme budget programme reforme digitalisation reforme y'ukudepolitiza administration reforme y'uko abantu berekana ubutunzi bwabo reforme y'ugushiraho ya cadre legal anticorruption n'amareforme abanyepolitike bumve y'uko ibintu byo gusayangana no kuma ku televiziyo atazodushikana